Reka ndabaramutse narabahe ikaze mwese abanywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa kuri ino shene ya YouTube ya ICTV ibashikiriza amakuru atandukanye abavugwa aho tubazaniye amakuru adasanzwe n'amakuru ari kuvugwa mu butegetsi akavugwa mu gisata c'ubutunzi turaza kubabwira ubusuma budasanzwe bwa buriko burakogwa n'akagwi k'abategetsi ivyo vyemezwa n'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe. Daniel Gerase Ndabirabe avuga kuki ku bantu bariko bariba igihugu kandi bari mu butegetsi. Ivyo Gerase Ndabirabe abivuze mu gihe leta y'u Burundi hejeje kwemeza amasezerano atangaje kwishira hamwe ritazwi iyo ryaje rituruka iyo ryazananye iryo shira hamwe ryitwa Sotrevo. Iryo shira hamwe rero akaba ari rigiye kwimbaho butare mu Burundi bwa butare bwo mu Kirundo. Perezida Ndayishimiye yavuze ko igihugu c'u Burundi kigiye kuba igihugu gitunze kandi kigiye kugorora. Evariste Ndayishimiye akaba yavuze ko ngo abarundi bazorya ayo mafaranga azova muri ubwo butare gushika ku muhero w'isi, ariko nanone ibintu biriko biravugwamwo navyo akaba ari ibintu bamwe bashobora kubonamwo nk'amanyanga adasanzwe. Turaza kugenda tubigaruka ko mu buryo bw'idonido ndetse tuza no kugaruka kuri bamwe mu bategetsi boba bavugwa muri ivyo bintu kari bo boba bagiye kwimba ubwo butare bakaba barinyegeje inyuma y'iryo shirahamwe ritazwi iyo ryazananye ryitwa Sotrevo. Ni mu gihe umukuru w'inama nshingamateka Daniel Gerase Ndabirabe avuga ko nubwo igihugu gitunze ariko abasahura ubutunzi bwa leta ngo ari benshi cane. Turaza kubigaruka ko muri yano makuru tubahe idonido, ariko tuze no kugaruka ko bari bamwe mu bategetsi bakomeye bagiye barahunga bagata akazi ngo bagiye mu mahanga. Aho rero abo bategetsi bariko barahunga Daniel Gerase Ndabirabe yavuze ko atabwenge bafise. Turaza kugaruka kuri ivyo navyo muri ano makuru muraza kuvyumva. Turaza kugenda tugaruka ku nkuru zigiye zitandukanye, tugaruke ku bari bahunze igihugu bari gutahuka mu gihugu c'amavukiro. Turaza kugenda duciya nino zimwe mu nkuru zigezweho zivugwa cane, ibindi vyagiye bivugwa mu binyamakuru n'ibigaruka ko cane ku mbuga ngurukana bumenyi. Vyose nta nahamwe ushobora kubikurikira atari kuri ino shene ya YouTube ya ICTV. Izo ni impfunyapfunyo, mu kanya turaza tugaruka no mu buryo bw'idonido n'ano makuru. Ndabahaye ikaze bano baramutsa mwese banywanyi bacu mukurikira amakuru n'ibiganiro dutambutsa. Turi kw'igenekerezo rya 26 ukwezi kwa 12 umwaka w'ibihumbi 2024. Turiko turegereza umwaka mushasha w'ibihumbi 2025. Mwese rero ndabipfurije kugira impera z'umwaka nziza, kubahimbaza Noeli. Turizera ko vyabagendeye neza ndetse no kubandi mwese mukurikira runo rubuga ducishiriza ko amakuru. Twizera ko mubandanya kudukurikira no mu mwaka uza. Ano makuru tuyatangurire kuri no nkuru y'akamaramaza. Hari umwe mu ntagogwako zo mu bihangangiye mu butegetsi, uyu nawe akaba yitwa Nikase Mugande ndetse n'undi yitwa Pepe Habimana. Abo ni abakozi b'iperereza bihaye inkumbi cane muri uno mwaka tugira dusozere. Mu kurangiza umunsi rero ndetse n'umwaka muri rusangi, hakaba hari uwitwa Nikase Mugande atwara iperereza mu ntara ya Muramvya yanyuruje umwigisha yitwa Edouard Ndayisenga wo mu Rutegama kuva igenekerezo rya 5 z'ukwezi kwa 6 umwaka w'2024 kugeza ubu akaba ataravuga iyo yamufungiye. Hari uwundi agira kabiri yitwa Pepe Habimana atwara iperereza mu ntara ya Kirundo yanyuruje umunywanyi wa Seneri yitwa Jeremy Niyonkindi, akaba yamukuye mu rugo iwe muri komine Ntega kuva igenekerezo rya 18 z'ukwezi kwa 4 umwaka w'2024 kugeza ubu akaba ataravuga iyo yamupfungiye. Mu gusozera no mwaka rero tukaba twavuga ko iperereza ryihaye inkumbi rikanyuruza abatari bake, aho iperereza ryanyuruje indiri z'abarundi harimwo n'umwigisha yitwa Edouard Ndayisenga wo muri Rutegama. Akaba rero ari uwo Edouard Ndayisenga akaba yavutse mu 1986 ku mutumba wa Gashingwa ni muri komine Rutegama mu ntara ya Muramvya. Ubu rero akaba yaba ku mugwa mukuru wa Rutegama akigisha kuri lycée communale Hozana mu Kaniga nk'umukutsa kivi. Ako kazi
k'ubutegetsi akaba yagatanguriye kuri lycée communale Kamuramundu muri mu mwaka w'ibihumbi 2020. Edouard Ndayisenga akaba yari umututsi, akaba yari n'umunywanyi wa CNDD-FDD. Edouard Ndayisenga akaba yahora yama ababajwe no kubona amaze imyaka 4 yigisha nk'umukutsa kivi, bakamuguma bamucisha ko abandi bahabwa akazi kubwigisha. Kubikorerwa rero kubikorerwa yari umunywanyi wa CNDD-FDD byaramubabaza cyane, akabona ko ari akarenganyo kadasanzwe. Iyo yafashe rero agacupa, iyo yabaga yafashe agacupa aho ntiyatinya kuvyidoga abantu bumva. Nivyo rero byamushikiye iminsi mike imbere yuko anyuruzwa aho mu Kaniga, ni hafi yaho Angeline Ndayishimiye avuka. Bikaba bivugwa ko Edouard yanyoye mu kabari kari hafi cyane y'urugo rw'umuryango wa Angeline Ndayishimiye, yongera aridoga rwose. Muri yako kabare hakaba harimwo n'umukozi w'iperereza azwi ko akunda gusuma amajambo abantu, akaca aja kubaremeka intebe ishushe. Inyuruzwa rero rya Edouard Ndayisenga akaba ari aho ryoba ryatanguriye, hakaba hari kwigenekerezo rya 5 z'ukwezi kwa gatandatu mwaka 2024 mu bihe by'isaha 7 z'umurango, nibwo Edouard Ndayisenga yaravuye ku mirimo yiwe kuri lycée communale Hosana yo mu Kaniga. Akaba rero yari mu nzira aja ku mugwa mukuru wa commune Rutegama. Bamwe mu banyeshuri yigisha barabona, niho rero haza imodoka ya kamyoneti double cabine yera isanzwe ikoreshwa n'iperereza mu ntara ya Muramvya. Umwe mu bakozi b'iperereza yatubwiye ko iyo modoka yarimwo umukuru w'iperereza mu ntara ya Muramvya ni Kase Mugande. Uwo mukozi w'iperereza akaba yatubwiye ko Edouard Ndayisenga amaze gufatwa yaciye ajanwa ku biro mu Rutegama na musitanteri Stani Nimbona aramubona. Inyuma yaho Edouard Ndayisenga yajanywe gupfungwa ku biro vy'iperereza i Muramvya. Mu minsi yakurikiye ifatwa rya Edouard Ndayisenga, umukozi w'iperereza yaratubwiye ko Edouard yari apfungiwe mu gasho k'iperereza i Muramvya, ariko abiwe bakaba bararindiriye ko arekugwa barabura. Mu nyuma barishikiye kubaza mu iperereza barabura uwabo. Kuva ubwo nta gakuru ka wamwigisha Edouard Ndayisenga ni Kase Mugande ntarigera avuga iyo yashize Edouard Ndayisenga. Iyo rero ni inkuru dushobora kubaha y'ivyerekana akarenganyo kakozwe ndetse no kunyuruzwa kwabaye mu mwaka 2024 tugira dusozere. Iryo perereza kandi rikaba ryaranyuruje uwitwa Jeremy Niyonkindi wo muri komine Ntega, nk'uko twebabwiye. Abahawe ikidari c'uko c'akamaramaza muri uno mwaka akaba ari ni Kase Mugande ndetse na Pepe Habimana. Abo rero akaba aribo bavugwa mu inyuruzwa ry'abo bantu. Uwo wa nyuma duheje kuvuga Pepe Habimana bivugwa ko ari we yoba yaranyuruje Jeremy Niyonkindi muri komine Ntega. Benshi bakabibaza abo bantu bajanywe hehe. Mu gusozera umwaka rero nitwosozera tutavuze ku iperereza ryihaye inkumbi kose mu kunyuruza abantu. Imiryango n'uyu munsi ikaba igituntuye, ariko ubutegetsi ndetse n'abakozi b'iperereza ntibigera bavuga aho bashize abo bana b'u Burundi. Twigarukire ku makuru asanzwe twari twababwiye ko tuza kubabwira ku busuma bwoba buvugwa mu itangwa ry'isoko y'abagiye kwimbaha ubutare mu gihugu c'u Burundi. Ni amasezerano atangaje leta y'u Burundi yagiranye n'ishirahamwe Sotrevo kuri bwa butare bwo mu Kirundo. Abarundi bakaba basigaranye 20% gusa, 80% nawe ntawuzi iyo yoba agiye kujanwa. Ni mu gihe kuva muri Ruheshi mu mwaka w'ibihumbi 2024 abarundi bahawe inkuru y'igitangaza. Perezida Ndayishimiye yatangaje ko hari abaherutse kubura ubutare bwanyegejwe n'abazungu buri ahitwa Murehe wo mu ntara ya Kirundo. Evariste Ndayishimiye yaraharuye amafaranga y'umurengera azova muri ubwo butare, acarangiza avuga ati abarundi bazoyarya gushika ku muhero w'isi. Kwigenekerezo rya 23 kwezi kwa12 mwaka w'ibihumbi 2024 inama idasanzwe y'abashikiranganji yarakoranye, ikaba yari ifise ikibazo kimwe gusa: kwemeza amasezerano n'ishirahamwe Sotrevo Mining Company rigiye gucukura ubwo butare.
leta ikaba ivuga ko iryo shirahamwe Sotrevo Mining Company ryandikiye leta y'u Burundi muri Gitugutu 2024 risaba gucukura ubwo butare. Amasezerano yasinywe akaba avuga ko mu mafaranga azova muri ubwo butare leta y'u Burundi izoronka 20% nayo Sotrevo ikaronka 80%. Ayo masezerano akaba aranavuga kandi n'amafaranga Sotrevo igiye kuzana nk'umutahe, byose bikaba bivuzwe mu mvugo yoroheje cyane. Ivyo benshi bibaza ibi bintu vyo bari biki, nta manyanga yo barimwo. Reka tubanze dukurikire umuvugizi w'umukuru w'igihugu, umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta aho Jerome Niyonzima mu gihe yashikiriza ivy'iryo shirahamwe Sotrevo Mining Company Limited byemerewe gucukura ubutare mu myaka 15. Mu ntumbero yo gushika kuri ya mbona kazoza y'u Burundi nk'igihugu cifashe muri 2040 kandi giteye imbere muri 2060, leta y'u Burundi yifuza kugwiza uburyo buva mu gisata c'ubutare na kariyeri kugira ngo buteze imbere ubutunzi bw'igihugu. U Burundi burafise ubutare butari buke mu karere ka Murehe, mu gihe bwocukugwa neza bwogira ico bufashije mu iterambere ry'ubutunzi bw'igihugu. Kugira ngo ubwo butare bwa casterite, colombo tantalite n'ubwo bucuditse bucukugwe neza, leta y'u Burundi yifuza gukorana n'ishirahamwe Sotrevo Mining Company Limited muri ico gikorwa. Kwigerekezo rya 19 Gitugutu mwaka wa 2024 iryo shirahamwe ryaranditse ikete rimenyesha ko ryifuza gucukura ubwo butare. Mu kubimenyesha, iryo shirahamwe ryarerekanye ivyigwa vyakozwe bigaragaza ko ubwo butare bura muri ako karere ushobora kuba bungana n'amatoni ashika ku miliyoni 12,700. Amasezerano yo gucukura ubwo butare azomara imyaka 15 igabuye mu bice bitatu by'imyaka 5. Ku vyerekeye uburyo buzokora muri uwo mugambi, azobangana ni miliyaridi 45 miliyoni 880 ibihumbi 981 n'amajana 561. Leta y'u Burundi ishira mu minwe y'iryo shirahamwe ricukura ubutare agataka kugira ngo ricukure ubwo butare muri ico kiringo gitekanijwe, hamwe n'ibiharuro vyose bimaze kwegeranywa mu vyigwa vyakozwe bijanye n'ubwo butare. Kugira ngo uwo mugambi ushobore kubandanya, aya mafaranga iryo shirahamwe rizoza rirashira ku ruhande mu ntumbero yo kubungabunga inyubakwa igihe amasezerano azoba yaheze. Iruhande y'ayo mafaranga yo ku ruhande, iryo shirahamwe rizotegerezwa kuza rirasanura inyubakwa n'ibikoresho. Igaburwa ry'umwimbu rizofatira ku vyagurishijwe ku rugero rukurikira. Leta y'u Burundi izotwara ibice 20% by'ivyagurishijwe. Iryo shirahamwe Sotrevo naryo ritware ibice 80% havuyemo ya mafaranga yo gushira ku ruhande azobagenewe kubungabunga inyubakwa n'ibikoresho inyuma y'ayo masezerano. Uyo ni Jerome Niyonzima, ni umunyamabanga mukuru akaba n'umuvugizi wa leta, yariko aravuga ko ivy'iryo shirahamwe Sotrevo Mining Company Limited ryoba ryemerewe gucukura ubutare mu Burundi, ariko abenshi bagatangazwa n'ukuntu iryo shirahamwe ryoba rigiye kuronka 80%, Burundi nabwo bugasigarana 20% vyonyene. Ubundi iyo Sotrevo Mining Company Limited izananye hehe? Kino ni kibazo abatari bake bibaza, benshi bakibaza vy'ukuri rishira hamwe ryo bari ryande. Hatanguye kuvugwa bitari bike, aho ngavuga ko hoba hari igihangange nkuko vyama bikogwa, ico bacadukanye iryo shira hamwe kugira n'ubundi nkuko bisanzwe bikogwa. Mwarabibonye mu mashira hamwe azana ibitoro mu Burundi, amashira hamwe menshi yegukira Bunyoni mu gihe ciwe atarapfungwa, mu nyuma naho apfunzwe haca haza ishira hamwe Prestige ivugwa ko ari ry'umutambukanyi w'umukuru w'igihugu. Ivyo biramenyerewe mu gihugu c'u Burundi ko amasoko nka yose akomeye ahabwa ibihangange mu butegetsi. Mu isezerero President Ndayishimiye agishika ku butegetsi yarafusa amasezerano yo gucukura ubutare. Ubwo butare bukaba bwimbwa, bikavugwa ko Uburundi atani igiceri bwoba bwararonse. Ikibazo rero abantu benshi cyane bariko baribaza kuva bumvise iryo shira hamwe rizimba ubwo butare,
ni iyo ryazananye ku mbuga ngurukanabumenyi nta na hamwe iryo shirahamwe rivugwa ko ribaho canke ko rifise ico rimaze gukora mu gucukura ubutare. None bigenda gute ngo ishirahamwe ataho rizwi rishike rihabwa ubutare bw'igihugu rikanemererwa inyungu ingana na 80% n'amafaranga azova mu butare? Ni ikibazo gikomeye kandi gihambaye cane, umuntu wese yoca yiyumvira akumva ko ashobora kuba harimwo agahaze. Umuntu asomye no mutahi iryo shirahamwe rizozana igice kinini kikaba kiri mu mafaranga y'amarundi kandi akazotangwa mu kiringo kirekire c'imyaka 15. Iri shirahamwe riva mu kihe gihugu, bene ryo bo bari bande? Mu myaka iheze twarabonye amashirahamwe y'abasoma yagiye araduka ngo agiye kwimba ubutare bwa nikeli i Musongati ku ntwaro ya Perezida Nkurunziza. Ayo mashirahamwe akaba yaratangazwa ukamengo Uburundi burakize. Vyarangiye bidukwegeye imanza mu masentare mpuzamakungu bwa butare butimbwe. Mu kiringo ca gatatu ca Nkurunziza ho haradutse ayandi mashirahamwe akomeye cane yimba dererare. Ubutegetsi bwemereye abarundi ko ubutunzi bugiye kubashwara. Vyarangiye Perezida Ndayishimiye yugaye ayo mashirahamwe, anatangaza ko Uburundi butaronse n'urufaranga na rumwe muri tererare. Amafaranga akaba yagabuwe na bamwe mu bategetsi bafatanije n'amashirahamwe yimba. Ivyo Perezida Ndayishimiye yabivuze adoma urutoke kuri bamwe mu bihangange wavuzwe cane akaba ari General Guillaume Bunyoni. None rino shirahamwe ryoba ryadutse ryoba ari iryandeka yemwe? Ubwo ibigiye kuba mu Kirundo vyoba bitandukanye n'ivyo vyabaye kuri Nkurunziza? Iryo shirahamwe Sotrevo ubwo si uruyeri rushasha rw'abakuru bagiye kutwiba? Uwo mengo ibijanye na Sotrevo Mining Company navyo ni ibintu bitagiye koroha, ariko womenya n'andi makuru kuri iryo shirahamwe arashobora kutwandikira ico bikoze. Aya makenga afiswe na bamwe mu bakurikiranira hagufi ibera mu gihugu aranafiswe kandi n'umukuru w'inama nshingamateka Mutama Daniel Gerase Ndabirabe. Daniel Gerase Ndabirabe atari y'umunwa ati igihugu kiratunze, ariko abasahura ubutunzi bwa leta ni benshi. Daniel Gerase Ndabirabe arongoye inama nshingamateka y'u Burundi aratangazwa n'abavuga ko Uburundi bukenye n'ibiyetaje abantu bose birirwa barubaka. Iyo ngo igihugu kiba gikenye kiba caratembagaye. Kubwa Gerase Ndabirabe ngo igihugu kiratunze, ariko kirimwo abantu bikunda gusa basahura leta bakuzuza ibifaranga imifuko yabo gusa, ngo ntibiyumvire neza y'igihugu. Daniel Gerase Ndabirabe umukuru w'inama nshingamateka akaba atangazwa n'abavuga ko Burundi bukenye, ngo mu gihe abarundi benshi bariko baduza ibiyetaje mu gisagara hirya no hino mu gihugu. Gerase Ndabirabe ati igihugu ntigikenye, yaba gikenye kiba caratembagaye. Ku bwa Daniel Gerase Ndabirabe ikibazo kihari nta barundi batagikunda igihugu, birirwa ngo banyonyeza ubutunzi bwa leta aho kwitwararika ineza y'igihugu. Akaba agira ati umuntu aho akora hose ni ukwikunda gusa, n'umuryango wiwe agasahura akuzuza imifuko gusa. Daniel Gerase Ndabirabe akavuga ko abashinga amateka bohagurukira rimwe n'abanyagihugu ngo bakagwanya abasahura ubutunzi bwa leta, nta nkeka ayo mahera yirirwa aribwa yoca agaruka mu kigega ca leta. Ibi rero akaba yabitangaje mu nama nshingamateka mu gihe hariko bihweza integuro y'ibwirizwa rihindura amafaranga leta izokoresha mwaka 2024-2025. Ico bikoze nubwo Daniel Gerase Ndabirabe avuga ivyo, inama nshingamateka nayo yobigira uruhare mu kwemeza imwe mu migambi yoba ibamwo gusahura igihugu. Nk'uko duhejeje kubibabwira, ivyo kwemeza abo bazimba ubutare gushika uno munsi ni ibintu bitarasiguka neza. Benshi bibaza ibi bintu bizoherera hehe mu gihe abategetsi birirwa baraterana amajambo kandi bazi neza ko ari bamwe mu boba banyonora itunga ry'igihugu ndetse babangamiye cane ubutunzi bw'igihugu. Arico gituma bamwe babona ko ibintu bitagiye koroha mu minsi iza, bariko barata akazi bakaja mu mahanga. Umukuru w'inama nshingamateka we yavuze ko ari ibijuju rwose. Daniel Gerase Ndabirabe akaba yababajwe cane n'abarundi bari gutubuza ngo bagiye mu mahanga, iyo birirwa ngo bakuka amase
igitondo cose ngo gusatura inkwi ngo gutema ibiti ngo no kwikorera imizigo y'ibiro ijana ku rutugu ngo ugasanga igikiriza caravyimbye kumbe ngo ari imizigo gusa bikorera. Girase Ndabirabe ati birababaje kubona umuganga Deje agaye umushahara ngo agiye Canada, France kuba umucakara gusa, abo ngo nta bwenge bafise. Ayo n'amajambo y'umukuru w'igihugu Daniel Girase Ndabirabe, y'umukuru w'inama nshingamateka Daniel Girase Ndabirabe. Nibwo rero yavuzwe cane ababaye ku barundi bari guhunga igihugu bagata akazi ngo baroye mu mahanga, aho yabagereranije n'abakehamutwe. Ngibi rero akaba bivugiye mu nama nshingamateka, aho Daniel Girase Ndabirabe yemeza ko abo bose bagenda mu bihugu vyo hanze usanga bari mu bikorwa vy'ubucakara vy'ubuja. Ndabirabe akavuga ko ngo birirwa bikorera amase igitondo ngo igitondo bukira ngo basatura inkwi ngo batema ibiti bakikorera imizigo y'ibiro ijana ku rutugu, ugasanga ngo baravyibushe ibikiriza, ukibaza ko ari siporo ngo bakora, kumbe ngo ari imizigo yirirwa ibavunagura nk'uko bivugwa na Daniel Girase Ndabirabe, uwarongoye inama nshingamateka. Benshi bakunda no kwibaza ku majambo akunda gushikiriza, benshi bavuga ko yoba anananiwe kubera ko ageze mu myaka ikuze. Uwarongoye inama nshingamateka akaba yasavye nimba ngo hari abashingamateka bifuza kugenda ngo nabo kugenda, kuko ngo ataco bazoba bamariye igihugu. Girase Ndabirabe ati ibaza umuntu aheba akazi mu nama nshingamateka ngo agiye hanze, umuganga umudeje ngo bagiye ngo hanze kubera agashahara ari gato, abo rero ntibakwije mu mutwe. Niko Daniel Girase Ndabirabe avuga. Girase Ndabirabe abona ko abarundi bari bakwiye gukunda igihugu cabo c'u Burundi, kuko ng'ivyo bihugu bajamwo ngo hari abaharuhiye kugenda rero muri ivyo bihugu ngo ni ugucurwa bufuni na buhoro. Ibi bakaba bibishikirije mu gihe hamaze iminsi hibonekeza abarundi bari gutubuzi bwa leta bakagenda mu mahanga kuronderayo ubuzima, aho vyagaragaye ni muri kaminuza y'u Burundi basanze abarenga 100 baramaze guta ubwo buzi. Hari impamvu rero y'ibi vyose, ngo bamwe bavuga ko ari inkurikizi y'ubuzima buguma buzimba, ibiciro bikaduga, ariko amafaranga umuntu ahembwa ntahinduke, akaguma ari yayandi nyene. Benshi bakabona ko atacobuza abantu guta ngo bagende bomoke. Ni mu gihe kandi muri no minsi havugwa nanone umunyapolitike aheruka gutahuka, uyu nawe akaba ari Gervais Rufyikiri, yagarutse mu Burundi nyuma y'imyaka 9 ari mu buhungiro. Perezida Evariste Ndayishimiye nibwo yamwakiriye, wahoze ari icegera c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza, akaba n'umukuru w'inama nkenguzamateka nyuma y'imyaka 9 yari mu buhungiro mu gihugu c'Ububirigi. Gervais Rufyikiri akaba yabaye icegera c'umukuru w'igihugu Petero Nkurunziza kuva mu mwaka w'2010 gushika mu mwaka w'2020. Hama rero aba mukuru w'inama nkenguzamateka kuva 2005 gushika mu mwaka w'2010. Perezida Ndayishimiye akaba yarabicishije ku rubuga rwiwe rwa X, yavuze ko ngo binezereje kubona bene Burundi bishikira gutahuka mu gihugu cabo c'amavukiro mu mwidegemvyo ntangere. Ariko benshi babona ko rwari uruhendo, ko n'ubundi ico abarundi bahunze muri kino gihe ngo caranarushirije kuba nabi, ahubwo benshi babona ko ari umukino wa politike Perezida Ndayishimiye yoba yibereyemwo. Banywanyi bacu, namwe mu makuru abagizweho havugwa cane, nawe ushobora gutangamwo ciyumviro unyuze muri commentaire. Uraja muri commentaire rero ukadusangiza iciyumviro cawe, maze ukaja urabana natwe mu mwanya ko dushize kwa makuru karonka notification. Ibihe vyiza kuri mwese, mu kanya duhure no mu zindi nkuru ziraba zigezwe ko tuba turiko turabategurira.